Mwaramutse groupe mwiriwe canke se mumeze gute muri rusange. Rero ku bantu kuvyukuri ndiko ndaha utuntu ngaha muri groupe bakanka kudukora shauri yake ego. Jewe ndiko ndabaha utuntu kandi tw'ubwenge kandi tumeze neza ariko ugasanga hariho abantu batariko baradukora. Vraiment ni mudukore, reba iyi video ingene gakorwa kandi ukore ushize umutima hamwe kararutirwa fresh. Ego hama rero ku bantu bari muri groupe yanje ya WhatsApp nakabahaye, nimba utayirimwo ja muri description y'iyi video uraca uyibona, hama iyo link ya groupe winjiremo. Sasa rero guys, hari akantu natanze ejo nakinjiyemo ejo saa sita z'ijoro, ariko ako kantu nako muri Telegram. Ego nakabahaye, burya je akantu kose ndabaha mbanza kugakora kugira ngo ndebe ko karotirwa nyene vy'ukuri, sinkore video y'ubusa, sinkore video y'ububeshi. Rero guys, reka ndakabereke kugira ngo umuntu azi yuko yakanagirije aca gakora direct, muce mugakora vraiment kuko kariko karatanga amadolari menshi. Jewe uwakambwiye yari hejeje kurotira amadolari 6 kubera ko abantu yinjije ni benshi. Ego nawe bisaba ugakore kugira ngo ubone ibintu uko bimeze. Ako kantu rero naka bakitwa usdt airdrop. Ngaka rero reka ndabereka amasaha nakinjiriyemo. Urabona hari tariki 5 saa sita z'ijoro saa sita z'ijoro hamwe n'iminota 17 niho nakinjira. Urabona ndashiramo adresse. Iyi adresse urabona urafyonda kuri link naguhaye, umaze kuyifyonda ko ucugera ahantu hameze ucufyonda hahandi handitse ngo start. Umaze kuhafyonda baca baguha ibi, umaze kuronka ibi ucufyonda ngaha, ucufyonda ngaha groupe baguha ukaca uyijoyininga canke se ukayicuyinjiramwo, ukaca usubira inyuma ukaca ugaruka ukaca ufyonda no ngaha video groupe ya kabiri baguhaye nayo kayinjiramwo, ubwa gatatu ukacuza ngaha. Hose izo groupe zose uzimaze ucuza ukaca ufyonda handitse ngo continue. Ufyonza handitse continue rero baca bakwandikira ibi, urumva bakubwiye ngo click on submit data for continue. Ngaha musi yaca handika, haca haba ahantu handitse ngo submit data, ucu hafyonda. Umara kufyonda baca baguha ahantu hameze uku, baca bakubwira ngo must complete this task then submit your email ID for processed. Urabona ucushiramo email yawe, umaze kuyishiramo baca bakubwira ngo now submit your BNB smart chain BP20 wallet address, must submit valid wallet address. Abaca bakubwira ngo genda muri trust wallet canke se Binance canke se aho ushaka hose uhige USDT yo muri BNB smart chain bayitwa BP20. Ego niyi rero yanje je naciye nshiramwo, baca bambwira ngo welcome in our USDT airdrop. Urabona ko bampaye ikaze saa 6:20 z'ijoro. Ca ndareba balance yanje casanga baguha 0,01 USDT. Ngira ndotire rero baca bambwira ngo now must withdraw is minimum, now minimum withdraw is 0.00005 USDT. Cambona sindakwiza, ca ndareba rero iyo utumiye umuntu baguha 0,02 USDT. Urumva yuko utumiye abantu babiri ucurotira. Nanje rero urabona yuko naciye ntumira uwa mbere umwe n'uyu, ca ndaronka 0,03. Hama rero mu gitondo hariho yundi yaciye yinjira, he nguyu camba ndakwijije 0,05. Nkimara kuzikwiza rero urabona ko naciye ndazirotira, baca bambwira ngo your transaction is pending, it take up
6 hours for arrive your USDT withdraw. Urabona yuko bace bambwira ngo urabona narotiye 2:24 baca bambwira ngo ndindira amasaha 6 kugira ngo bashireko. Urabona yuko uyundi yinjiye ubunyene. Aha ndevye kuri balance ca sanga yagiyeko. Rero aha angira mveyo cenja muri trust wallet ahantu narotiriye kugira ngo ndebe yuko yoba yanshikiriye. Murabona ko narotiye 2:44. Reka rero nsubire inyuma ndebe uko bimeze muri trust wallet aho narotiriye. Turebe aho narotiriye. Sawa, reka rero turebe ya USDT BP20 yo muri BNB, turebe yuko yoba yashitse. Sasa rega izihe ngiyi, reka tuhafyonde turebe tuhafyonde turebe, rindira gato connection sikirenga vraiment sikirenga, turindire gato y'ibirodinge, ariko ndibaza mwabonye ko yari amaze gushika kuko ntama USDT yo muri BN. Ego nizere ko mubibona yuko twatundi narotira twanshikiriye. Aha ni muri trust wallet. Rero ku bantu batariko barakora ku vyukuri bavuga ngo ni scam niki, murabona ko ari ibintu bishoboka kandi bikunda. Urabona yuko naturotiye 2 ariko ukabubona yuko twanshikiriye. Rero ku bantu nagahaye ni mugakore vraiment mushire mu mutima mutumira abantu ewana. Urabona yuko amahera yadushikiriye 5 ku kandi. Sawa ni mukore.